Karibu. Sportif papa utamu n'umunsi biyumviriye aba gymnastic Bakunze wa Magic TV nkuko mubibona twari twazindukiye mu gikorwa c'ibintu bijanye na sport ko mwabibonye mu baririmbyi basinye contre Double J arimo kandi baririmbyi dufise asubiro byinshi mu Burundi Double J arimo ndakomeje abantu benshi urameze neza rero meze bien kuba na wahisemwe ubu gutangura sport ni kubera iki yani kubera ko sport n'ubuzima uretse naravyiyumvira ariko na buri kintu kimotiva nuvuga ko aba bantu banyiyumviriye hageze bantoye kubera Isanganiro Award ariko nakarusho kuri jewe bazobona ihinduka mu kuririmba kwanje kubera mu kuririmba birasaba birasaba impemu nyinshi birasaba ko no kuri stage birasaba inguvu urumva ibi nibaza ko bizomfasha cyane gose Double atari bangana igiki kikuvyibusha cyane biravye nibaza ko niwe mubiri mfise niko tumeze iwacu turavyibuha ariko nibaza ko foko umuntu basavyibuha afise amagara meza hari abantu bakunze kumviza cyo turirimbo twawe kwiti no kwishinga no pfa urabona ko wisunga hanini ku bintu vy'inzoga vy'akaboregwe bagace bibaza ati ngira ni inzoga vyo bari vyo Double J yavyibushwa n'inzoga canke aranwaho je ndanwa ariko ndigerera biri mu bintu kuvyibusha none oya kandi nigerera none kunza kuririmba kujya no nkunda kuririmba kujya kubera ko ni ibintu bikora ku bantu benshi ni ibintu usanga abantu benshi muri no minsi duhurumbira cyane nibaza ko niho tugwaye nico gituma namangerageza kuhakora mu guhanura no mu kuryoherwa mvuga ko kuryoherwa si bibi gusohoka si bibi ariko kuryoherwa uziti ejo nzindukira ku kazi kuryoherwa uvuga uti ndafise ikintu nshaka gushika ko mu buzima apana kuryoherwa udategura kazoza ka urumva niyo mpamvu ngerageza kuja ku makote yose Double J A+ agiye kuyimarira iki A+ nibaza ko abantu bazobona impinduka ziwanje bizobatuma nabo bifuza kuja muri A+. Nibaza ko bazobona ko uyu muntu yaragerageje kwameliora niveau yiwe yo kuririmba wafise impemu nyinshi canke uyu muntu performance yiwe imeze neza nibaza ko bazobibona nzoba ndabikesha A+. ni kiki wobwira abandi bantu bafite andi ma business canke ama company badakunze kwita abaririmbyi kugira bafashe kuvyerekeye publicité canke bakorane je nibaza ko borabira akarorero kuri A+ kubera ko uravye abaririmbyi bari mu ngasi bake kandi umwe wese afise fan base yiwe nibaza ko umuririmbyi umwe wese azogira abantu biwe influence bakaza kwiyandikisha ngaha canke bagakunda A+. Nibaza ko n'abandi ma companies boraba agaciro k'umuririmbyi kura twe turashobora kubamarira vyinshi biruta ivyo bobo tumarira nuko batubwiye ko Double J yari wasinyiye umwaka wose abandi ari amezi 3 wosura kutwibutsa impamvu Double J yari umwaka wose impamvu ari umwaka wose Double J ni kubera ko ari we yatsindiye Isanganiro Award edition y'icenda novuga ni bumwe mu bushimwe nahawe kuri ujya munsi ni muntu mbere yo kunkeza Double J tugire ko tugushimira tunakubwira yuko umwaka weze tuzoza kuraba yuko ivyo tubwiye nga bizohinda ndabahaye ikaze ndabashimiye cyane namwe abafans ba Double J ibikorwa byinshi biraje vuba cyane one love bakunze ba Magic TV ntidushobora kugenda tutayaze n'umwigeme umwe nkuko mwabonye ni Bernice urameze neza urameze neza ndabibona no gusa neza ni ingwara urwaye ni biki niyo jimwe umusa neza niyo defo bere nje ndashaka kumbwira agataye keza wari ugasanganya sport kubera ikubu ari uciye wumva ko wiga cyangwa wasanzwe wigira handi oya narigeze kugenda rimwe muri Fitness Factory
me ndasubira kugira kandi ubunebwe donc inyuma yaho nibarukiye nagiye rimwe gusa. Oya urarenza atana sport kora ubu duce tangura kugira ubwoba mbega ubu utanguye sport bizogenda gute Umva na bado reka dukore umubiri kandi ikindi kintu naco abaririmbyi bose bavyijukire dukora umubiri ku muririmbyi ni visibility ikomeye umubiri je wanje n'amafaranga n'amafabel. ndashaka kumbwira kuki bahisemwo we turafise abandi baririmbyi kazi bavyibushe cyane bavyibushe bibiro kweri kuki bahisemwo Bernice first niyo nkicibaruka ikindi kintu naco le coach bongana sande tuzinanye barazi kuva kera comment nkunda sport ntibantoye kwera tuzinanye oya bantoye mu bandi sivyo kandi nabashimira cyane ariko ikindi kintu naco ndibaza yuko nico kintu cyaye kirimo nyuma yo kwibaruka efo yuko bigenda gutya tu vois ibintu nk'ivyo naho ubundi vraiment merci beaucoup biranteye intege kandi ni hafi yo muhira ngam Kinindo donc tu vois Bere hariyo ukuntu abaririmbyi ngaha mu Burundi abantu b'amakampani benshi batabitaho mbega ni gute mwebwe mugiye kubafasha aba bantu genre mubereke ko mushoboye n'abandi bazobabonereka akarorero b'amakampani canke ibintu bindi ama business asanzwe nibaza yuko ariko rukundo rwa mbere berekanye ifo yuko nandi makampani yose babona ico umuririmbyi amazi sinzi ko mwavyumvise hajya bavuze ati bazi yuko abaririmbyi bari abavoyu tu vois ariko bagombye kwerekana yuko abaririmbyi bashaka guhurira no ngaha bagahurira ngaha n'abanyamahanga bagakorana ibikorwa bimwe bagahurira ngahanye n'abantu bakomeye bo muri leta yacu sivyo nkuko bavyivugiye hajya kugira berekane yuko umuririmbyi bivana nuko we wiyerekanye wowe ni ndasavye kandi vraiment nsaba abantu bose bara bafata umuririmbyi umwe akaca bafata abantu bose ku bintu umuntu umwe yakoze vraiment umuntu wari we wese afise uko yarezwe afise indero yiwe ntituze turabijijana mu muntu sivyo niba koze iki afise impamvu agikoze wowe kweri kutogikora ni kweri ufise uko warezwe nawe afise uko yarezwe sivyo rero umuntu wari we wese muzoze muramujija uko ari nka je vraiment muzoze muranjija vraiment niba baranjije ibintu byinshi nashaka kwibaza ariko ndabikunda gute ariko niko Republic Figure ni nk'ibiki ubona yuko ushoboye bindi uretse nibi byerekeye ama publicité nk'ibintu bindi ama company yandi ushoboye ama publicité turetse ibintu nk'ibi byose ikizana ifaranga uretse kuri kinone kuri A+ ugiye gukora iki muri A+ A+ first ico ndabakundiye bagira bakore umubiri wanje kandi vraiment umuntu ansupportinze muri ico n'umuntu wa bien sana bisous kuri A+ fitness center franchement hama ikindi kintu naco nkuko bavuze ati merci umuntu wari we wese ayitanga uko avyumva sivyo sije bangiriye ako kantu kamezi 3 ndugu yangu avec des coach bavuze nangaye 75000 nene baguhaye mu mafaranga yakoze iki ariko baguhaye muri yo service tu vois urunguka uko sana kubarusha wangu amagara meza mbere reka tugire ko tunagushimira wakoze cyane asante namaste bakunze Magic TV nko mwabibonye barabadirimbyi n'abamenyesha makuru reka tugende tuyaze nawe zimukobwa wanyu murazi ko musanze mu mumenyere me uzurameze neza jemeze bien ndashaka kumbwira ikintu cyatumye mu bakobwa bose bahitamwo uzi mu bamenyesha makuru sinzi ngira ngo niko babonye yabivuze ngira ko babonye navyibushe nabi mu bakobwa bose ni wowe narabaresipiye mu bantu bavyibuha nabi uzuravye ni kiko kira kuvyibusha bro ngira ni stress z'ubuzima ufise umuntu afise stress navyibuha oya bon ça dépend hari abantu bavyushana na stress afise stress akagenda akakuvyibuhira ko je ngira gake vraiment ngira gake ndashaka gukora nk'umusi afungura mu joro gusa rero umva kudafungura biravyibusha oya nakazi abarakazi kenshi ozi ndashaka kumbwire ni giki ubona A+ yarushije abandi nk'ama company canke ibindi bintu vy'ama fitness ibintu nk'ivyo ubona yarushije abandi ico barushije nuko batwiyumviriyeko d'abord bafise ubwenge kuko babone ko tutari amastable nimba bakeneye kumenyekanisha iyi fitness yabo babenga ati abantu bashobora gufasha kumenyekanisha vyoroshe mu nzira yoroshe naba abajournaliste usanga dufise amarezo sakurikiranwa cyane adufise abantu benshi badukurikirana dufise ama YouTube cyangwa abandi vyo usanga bafise aba followers benshi canke
abantu b'influencer donc biroroshe ko a plus ishobora kumenyekana cyane bice kwitwiga kandi mu gihe gitoya rero nibaza ko bakoresha ubwenge abandi bantu abandi amakampani yumvira gake ngaha mu Burundi tumenyereye hanze mu Rwanda ntubona umuntu yagiye gusinyira miliyoni 50 kugira just yamamaza ikintu canke avuga ikintu umva nabanye n'intambwe nata amafaranga baduhaye intambwe kuba biyumvire ko hariho appui dushaka gushaka ku bintu vyabo nka Ozi ni gikugiye gukora tumse muri contrat ngo mutegeza kugira uku hari ibiganiro uzasanzwe akora hariho kandi amanuze yawe yiwawe asanzwe atari siren kuri Ozi irakoze ni ibiki wowe ugiye gukora ube ugiye guposta kuri Ozi gusa canke hano hose batuzobihasanga bon jewe muri contrat ni ku mazu sosiyo wanje kandi biranatandukanye jewe niko ndavugana n'umuntu business nabwati ni ibintu bibiri hariho company hakaba na je personnellement donc ujurondera jewe personnellement sigura ko uzondondera kuri Ozi irakoze gusa mais ushaka yundasa nimbana kandi kazi ni contrat yindi kuko ibi aba ari company rero nasinye Ozi irakoze yego reka rero tugushime tunakubwira bonne chance ko twizereye ko ibintu bizohinduka muri amezi atatu dans une semaine nzoba meze nka Beyoncé nzoba ndi Beyoncé utavyumva urakoze cyane yafatwa